iyi ni bujahiti tugize amahirwe yo guhura n'umuntu akora afite utuntu adukora utuntu twa danje katumwegere tumubaze hama mumone utuntu akora utwaritwa amakuru yawe ni gute ni sawa cyane gose amazina yawe twa gute nitwa Minani Timote batazira Mr Tomorrow is nice Mr Tomorrow is nice zina ndi ari kwisi twariko turakina n'abandi bana nkiri muto batangura abantu Tomorrow hama maze kuba umuririmbyi cyane ndabihindura cyane twa Mr Tomorrow is nice usanga umuririmbyi yego uririmba mu buhe buryo ndirimba muri style zishika kuri 3 R&B reggaeton na hip hop tugirire muri style imwe indirimbo imwe ufite twumva hariho indirimbo nakoreye muri Golden Star Record nise hagarika ubwicanyi ivuga ngo hagarika ubwicanyi twubaka Burundi bwatubyaye ubakaroro keza n'umutima wa Afrika ingabire twahawe n'Imana intara nyinshi zabayemo intambara amarira y'imfubyi n'abapfaka zabo murengera indaya yateye n'indazo yaduhoza ku Burundi bwacu bwasenyaguritse abari kubwubaka barabupomora. We are free boys Mr Tomorrow, mtoto wa Ngozi na kuja kuwakilisha wana nchi yetu, tubadilishe roho tupate amani, furaha na uwezo, kila kitu chote kitakuwa sawa. Okay, gira indi ya rap na watu kumvi. Baby kuri mihari ngo dusangira ibihari nakubonye bwa mbere ndakugira wa mbere mu kwezi kwa mbere uro wa mbere musichana murembo mukari kama wewe baki nami nipate mambo matamu nambie. Hasigaye stili mwe nayo turimbira muri restaurant twumva. Karuka mukunzi wanje dusangira gakanwa nkambere dusubire tubane nkambere twubaka Burundi bwa twibarutse ihumure ku barundi bose barundi muri hanze ni muze mwese Burundi dufise amahoro ubu tugenda ijoro n'umurango zanyubakwa twaradutinya kuduza tuziduza uko bwije ni muzabarundi twunga ubumwe dukore duteze imbere igihugu cyacu cyo Burundi cy'amatanuki tugikorere tugiteze imbere tukashaka ko amajambere yiyongera tukareka ko amadusegerereza hanze ngo bame babona ngo turi banaho nikora kandi dukora ingubu turi nazo dushaka ko ingubu iz'Uburundi uja kwidarapo y'Uburundi rimanikwa hejuru kuko ingubu zacari nziza barundi mwese ni muze karuka mukunzi wanje dusangira gakanwa nkambere Mr Tomorrow. Mr Tomorrow is nice. Abantu bambye gukora amaji nakora amaji ndashobora kubikora kuko ndagerageza ibyo nshoboye kuko nta umenya byose gerageza turabe ibyo ushoboye gukora. tubuye tubari tubiri tumaze kuba ari tubiri kamwe hariho amajambo ashobora kubanza gukoresha mu kuvuga kugira ngo bitore umurongo hanyuma rimwe ndashobora kurishira ku munwa hama nkaritora hama nkamira irindi rimwe rikaca risanga rigenzi ryaryo iyo ryagiye hanyuma bimaze kugenda gutyo rero cameza nkapfundura ukuboko ukaca usangayo ibuye rimwe ryomutse irindi naryo rimeze nk'irivuye mu mazi nyene kuko muresha aya mabuye yo mu mazi nyene. ngombwa rero urashobora kuza hama nkafundura ikiganza nkaca ndaguhereza amabuye abiri rimwe namira na ryari ryari risanzwe mu kiganza nkaba ndangije ako gakino. None akota amajambo n'ubise wavuze wabigenje gute? Nibanga janje kuko hariho akanyegezwa banga kaba kari muri jewe nyine. Ha akanyegezwa banga katubwira niba aramuntu yabikubwiye wigishije canke yahano wabikuye. Yambwiye ati ugomba kuvuga ati nirigende uravuga riti nyaragasa hakiri kare ushikiyeyo hakibombye.
hama riciye mu ndura ryumva ari ukuntu riza mu ntoki najewe ivyo bintu twarinze tuvana n'uwo muntu atamaye umuco wavyo neza kuko hari amabanga menshi yagomba kunyiza mugabo kubera yuko yavuye yitaba Imana ntiyabaye akibinyigishije kuko yari yambwiye ko adashobora kunyigisha kugendera mu kirere mwe bavuga byo kugendera ku rutaro bisigura ko hari mugari n'ibintu vy'ibirozi canke vy'imiti nukuvuga ngo numuti kuko narabikoreye igihe kirekire namaze imyaka ishika kuri 3 n'amezi ndiko ndakora narahembwa ndiko ndagerageza kubirondera kuko nari nashavuye cyane nanavuye iwacu mpangayitse nabuze abavyeyi bose barabishe mu ntambara canje ahantu nkiri umwana niko gutangura kwiga ibintu bijanye n'ivyo bintu kuko nabise ishavu rirenze ariko Imana nyene yarankingiye ntibyaba sinabaye nkibishika ko byo nagomba gushika umva warushaka kuba umurozi canke umupfumu nagomba kuba umuntu w'umuhatari ku buryo bw'uko hamwe atamuntu n'umwe azoshaka kungira nk'ibyo bagira abavyeyi banje ndiko ndabura n'amaso yanje mu ntambara tugirire basa kandi kantu uzi uko amaje atari ibyo by'amabuye okay birashobora gushuka yuko nuko atakinga afise kuko bararintwaye nashobora kujya ahantu hamanuka cyane nkahika abantu babiri nkatora ikinga ndiko ndihuta cyane gose nanyarutse nafunze ifire nkiruka cyane mu kaburimbi kabisa nkariturira nkuna nkatora nkaguma ngenda ku buryo bw'uko ari nka telefone yitaye ndayitoye ntomenya ko ari je nayitoye no bikubwira ntavyo kwemera ko ari je nayitoye usanzwe ukoresha ubusuma oya kuko navuze ndi kwikinga ku buryo bw'uko ndiko ndiruka cyane no kunama nkahita ngenda umunsi umwe nzorirondera ndarizane ntama nje mu kaburimbi ndabikora ubona uhasize nk'amafaranga tayari babirangiye kuko ndunama nkatora nkaguma ngenda kandi abantu benshi bakambaza ati none ibyo bintu byakuje mu gute ko nashaka kuba umuntu w'umunyabukorikori ariko nyene ntibyabaye bikunze kuko cagonze ipoto kabisa none ivyo bintu hari akamaro gufitiye hari gihe nshobora kubikora nabuze nk'amafaranga gufungura nagiye guhiga akazi nkakabura abantu bakavuga bati reka tuze turamuha amahera 500 ijana hanyuma nkateba nkaronka nkirasiyo nkafungura tayari uwo munsi nkiriko urumva usanzwe w'umuririmbyi ukora hip hop ukakora n'amamaji biragutunze kubera yuko ntararonka ubufasha buhagije nigeze gutangura gusora indirimbo ya mbere nayisohoye muri 2012 muri studio yitwa Golden Star Record hama ndahava ngenda muri AC yabirongowe n'umu producteur yitwa Golden Star Record yari yakuke na hayo yabuse mu DJ yitwa Rubanza J harima AC yabuse mu DJ yitwa Edi ikaba yabirongowe n'umuntu yitwa Akes ubu studio yiwe ikaba yitwa African Touch ariko kubera uburyo bwambanye buke n'agakinga naribuse barakanyivye nca ndashomera nca mbura ico nkora nace ndabihagarika kuko ingabire nenda yibuse ariko nabuze uburyo kabisa hari n'ikindi kintu numvise ngo yatuvuga amakuru y'ikiwani tuvugire amakuru y'ikiwani gato yatwumva ego ico ni ikintu gishoboka turabahaye mwiriwe kuri radio twese hamwe tugende turabe byabaye Casablanca muri Maroc ni Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akoraniye inama y'ibihugu bigize ishirahamwe rya CEDEAO aho imana n'intama zazindukiye matora y'umukuru wavyo intama ikaba yariyo yashoboye gutsinda amajwi 600%. Twagaragaje kubaza abayangayanga bo ku macuniro y'igisagara cya Bujumbura mu bice byose by'igisagara bavuze bati impene kabisa niribwe kuko yari yarengeje ihaniro. Reka turabe imbaga Magufure yishe umugore ndangari ikigandaro cyabereye mu isafuriya aho ubugari bwashoboye gutsinda penalty 6 ushobora gutsinda imikeke yose yari mu isafuriya. Aracenze renga hereje mukeke uyu munsi urukino reka turabe ari namba mu rugamba zishoboye gutsinda ibitsindo 660% abakinyi bose mu Burundi n'abarundi bose bakaba bakumbagaye ku musanyi batanganika ariko barahuyora bavuga bati nabandi tuzobatsinda mwari kumwe na Vuka beshi kuri radio twese hamwe twenge duseke murakoze uvuze ko twa Vuka beshi Filipo Kabeshi kuri radio twenge duseke murakoze tubwirire abakunzi ba Bujahid bakore subscribe sishobora kuba nobwira abakunzi cange ndabwira bati abakunzi mwese ba hit ba Bujahid bakore profile bakore iki profile bakore subscribe subiramo kandi rimwe neza subscribe asigaye gato subiramo kandi subscribe
Subscribe. Subscribe. Hasigaye gato. Subscribe. Surprise. Surprise. Biranse. Tomorrow is nice. Muratora kubera yuko murana ko cagonze ipoto kabisa aya menyo yanje yarashiye kunteza ikibazo kabisa. I am sorry, don't worry, we're together. Urumva biragoye kabisa n'ingorane. Mwavyumvise yagize ingwara y'amenyo yagonze ipoto mu babarire niba vyamunaniye kuvuga no mu mutwenge. Reka tubashimire cyane. Abakunzi ba Bujahid, ni kiganiro ni Bujahid dusanga abantu mu baka tukaganiriza twahuye n'umuntu ngena bavumunye bukorikore nkuko mwayibonye. Dukore subscribe, share ko like, dusigire commentaire ukuntu gancane kimeze. Tuzosubire mu kiganiro gikurikira. Thank you.